Intara ya Rutana basaba ko amakomine barongo ya jararonka igice c'amafaranga yinjira mu bibanza vy'iratiro vya Karera na Nyakazu. Nayo kuva kuri uyu wa mbere igenekezo rya 12 Myandagaro abakorera mu biro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura basabwa kwinjira mu biro bahejeje gusukura ibibanza vyubatswemwo inyubako abakoreramwo nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Tubafitiye n'ayavugwa mu makungu. Dusabe nije ngiye kuyabashikiriza kaze mu idonido mu kanya. Umugambwe Kodebu urashima ingingo zimaze imisi zifatwa kubijanye n'ubudandaji. Kefa Nibiza aramutswe uwo mugambwe hasaba ariko ko hojaho ingingo mperekeza kugira ngo abanyagihugu bunguke. Uwo munyepolitika akemeza ko hamwe atanga ingingo mperekeza zobaho hashobora kuba n'ingaruka zitari nziza ku banyagihugu. Kefa Nibizi. Ingingo zimaze imisi zifatwa mu vyerekeye ubudandaji na cane nk'iz'ugushira umwidegemvyo mu kudandaza isukari n'ukurekurira uwo wese yifuza kugurura inzu yo kuvunja amafaranga y'agaciro kubikora. Mu mugambwe Kodebu tubona yuko ari ingingo nziza ariko tukabona yuko zizogira akamaro abene igihugu ariko haje izindi ngingo mperekeza ziza kuzishigikira hamwe bitagenze uko izo ngingo zishobora gutuma ibibazo mu vyerekeye ubutunzi na cane nk'iduga ry'ibiciro ku buryo abene igihugu bashobora kuhagirira ingorane mbere bamwe n'abandi bagashobora no kwibaza yuko izo ngingo ziko ziza kubera yuko leta vyayinaniye gushobora guhagararira ibiciro vyiza abene igihugu bashobora guhamza. Nk'ivyerekeye amafaranga y'agaciro hamwe leta itoha amafaranga y'agaciro abavunja canke ngo yemere ko ajya amafaranga bafatira ko mu kuvunja amafaranga y'agaciro aba amafaranga y'ukuri ahuye n'ayasanzwe avunjwa kuri amasoko bita inywabi. Biragaragara yuko ata muntu n'umwe yozana amafaranga yiwe mu gihugu ngo aze kuyavunja ku mafaranga adafadika adahuye n'ukuri kuri kw'isoko. Ivyo rero bishobora gutuma izo ngingo zafashwe ata kinini bihindura. Uwo munyepolitika asaba banki nkuru y'igihugu gufasha mu kugwiza amafaranga y'agaciro ivyo korohera abavunja. Kefa Nibiza agasaba kandi ko mu bijanye n'isukari hokomezwa ishirahamwe Sosumo rihingura isukari n'ubunyene tega amatwi Kefa Nibiza. Ngibi vy'isukari, isukari zoza ivuye hanze mu gihe tuzi yuko ivyerekeye kuvana ibintu hanze vyinshi amafaranga bakura kuri ya soko yo mu kinywabi bishobora kuzotuma isukari iduga cane. Ivyo navyo bikaca biboneka yuko abene igihugu batazoshobora kuyigura. Nico gituma twebwe dusaba ahubwo cane yuko berube yari ikwiye kuraba ko bogwiza amafaranga y'agaciro bakaba bifuza kuvunja canke bakemera bagashira urugero rwo kuvunjira ko ku rugero rw'ukuri ruhwanye n'isoko. Tugasaba kandi leta yuko itosubira gukoresha za nzira zidaciye amategeko canke zigikenye mu kuburagiza abavunja baba bariko baravunja bisunze igiciro c'ukuri kiri kw'isoko. Mu vyerekeye isukari naho twosaba leta ko yoshira inguvu cane mu gukomeza ishirahamwe dufise mu Burundi kugira ngo turonke isukari ikwiye mu gihugu kumure dushobora no gushora hanze y'igihugu. Tukiri muri ico gisata nyene urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike Pisque Burundi rurashima ingingire kurira abadandaza kuzana isukari ivuye mu mahanga. Hamza Venant Burikukiye avugira urwo runani avuga ko iyo ngingo izotuma ubutunzi bwiyongera. Agasaba abadandaza kutazoshira iyo sukari ku giciro c'umurengera. Kurikira Hamza Venant Burikukiye. Biribonekeza neza yuko vy'ukuri leta eje gufata ingingo bakiranye ugwezi kandi ihumuriza mbere ikaba yashoboye no kuhakajya keza baguza tunga bashobore kutarataza barabe nabone bozana isukari ivuye hanze maze isukari mu gihugu ikagwira abene igihugu vy'ukuri bakanibashwe n'umuntu bakashobora kwidandaza ku bwinshi aho nigwe bakashikirwa maze isukari kirikenewe cyane uretse ko abanyagihugu bone bazo kushikwa n'isukari mugabo numva yuko n'abaguza tunga bazoshora bakashora rero bakariya makori n'ikiga ca leta kikabomboka kikaronga ukuntu nunura sagose abaguza tunga nabone basuje bikinga mukiza bazobayizane bayidaje ku giciro vy'ukuri kitari c'umurengera ndobano ningo z'umurenge bakore badahomba mugabo baraba no kuri bavuna abane igihugu bitwaje yuko ari yavuye hanze.
Umugambwe w'abadasigana iprona uhamagarira abarundi kudacibwa intege n'ibitigiri vy'abagize umugujejwe gutegura amatora bavuye mu migambwe itandukanye n'amashira hamwe yigenga kugira ntibazoje mu matora. Olivier Nkurunziza arongoye iprona abona ko nyabuna bo kurikirana amatora atawikumiye. Olivier Nkurunziza arongoye iprona. Amatora iyo adateguwe abantu batekanye abantu bibonamwo ni hamwe baca batangura kuvuga ngo vyaraheze. Nahareje nashaka guhamagarira abarundi na iyo ntambara yo kuvuga ngo kuko tubonye abantu benshi bazotegura amatora abazuva mu mugambwe uri kutegetse ngo vyarahevye badebukirwe bareke kuza gutora bareke guhimiriza abantu uko nako nye gucinega abarundi gutora turemeza neza ko umugambwe w'abadasigana uzoja mu matora tugahimiriza abarundi ko bojamo twebwe umugambwe w'abadasigana tuza gutegura kugira ngo ivyo abarundi bazotora abari byo bizosomwa vya bindi twabona mu misi heze ugasanga barahinduye amajwi baracuranuye ibintu ivyo nivyo dushaka kugwanya mu gicira tumatora kuko ibiyo bibaye ubujije abarundi gushikiriza abazobatora mu nama nshinga amateka abazobavugira mu nama za komine uno musi nuvuge ngo umugambwe uri ku bitegetse niwe wabigize se nitwara abarungitse numugwi witegezwa kwigenga vy'ukuri ni n'amasepi yigenge n'amasesi yigenge kugira ngo amatora mu Burundi azotanga ivyo abarundi batoye hanyuma abarundi nawe ntibadebakigwe naba numva ngo baravuga ngo vyaraheze ngo barahejeje guharura ivyo no guca intege abantu n'intambara za politike mu zindi amatora ntarahera nituyategure hanyuma abarundi bazoje mu matora. Amakuru yacu kuri Bonesha FM arabandanya. Bamusitanteri b'amakomine Mpinga Kayove na Musongati intara ya Rutana basaba ko amakomine barongo ya jararonka igice c'amafaranga yinjira mu bibanza vy'iratiro vya Karera na Nyakazu mu ntara ya Rutana. Abajejwe ikigo kijejwe ibidukikije OBP mu Rutana bamenyesha abarongo yayo makomine kubariza muri leta y'u Burundi. Mu Rutana Jean-Claude Kantore. Yaba musitanteri wa komine Musongati canke musitanteri wa komine Mpinga Kayove zo mu ntara ya Rutana bavuga ko ibibanza bikingiwe kandi ndangakaranga byo ku masumo y'Ikarera no kubimanga vyitiriwe abadagi vy'inyakazu ataco vyinjiriza ayo makomine naho nyene vyitirirwa izo komine. Mu bijanye n'ubutunzi bwa komine ntaco twinjiza muri komine kiretse ko abo kuri uwo mutumba nk'ingenzi yo zihaciye zishobora guhita ziragura utwo zisamisha. Komine Mpinga Kayove karusha tubona turonka kuko amafaranga yinjira muri OBP. Claudine niyo yitungira co kimwe na Filipo Kanyoni bagasaba abasanzwe batoza amafaranga ku ngenzi zinjira muri ivyo bibanza ko boza barabasigira ivyijana na bike kugira ngo bishobore gusayiriza mu iterambere ry'amakomine barongoye. Turasaba ko bodusigira pourcentage naho yoba ntoyi nimba twubakamwe ivuriro nimba twubakamwe ikindi kintu umwene gihugu wo muri komine Musongati nawe akavuga ati komine Musongati iki ni camwa co mu kibanze ciratiro gihurumbirwa gose ifise. Mbona akaryo ko gusaba ababijeje bashobore kudutunganiriza natwe neza mu gihe hari amafaranga yinjira kandi mwico kibanza bikaba gisanzwe kiri mu komine yacu ni vyiza ko komine nayo yogira iki harose. Mu kigo c'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBPE ari no batoza amafaranga bavuga ko ico gisabo cabo basitanteri bacumva ariko Samuel Nibitanga arongoye igisata c'amashamba akamenyesha ko nabo ayo mafaranga atari bo bagena uko akoreshwa kuko ayatojwe yose acashirwa kuri konte ya leta agaheza agakoreshwa mu migambi ya leta nyene agasaba basitanteri kubariza handi atari mu kigo OBP. Tubamenyeshe ko ukwinjira muri ivyo bibanza byaba ku masumo y'Ikarera canke ku bimanga vyitiriwe abadagi ari 500 ku Murundi 30 ku munyamahanga aba mu Burundi hamwe n'amadolari 200 ku ngenzi y'umunyamahanga ivuye inyuma y'imbibe z'u Burundi. Tugushimire Jean-Claude Kantore. Kuva kuri uyu wa mbere igenekezo rya 12 Myandagaro abakorera mu biro bitandukanye kiretse abaganga n'abakorera mu gisata c'ubutungane mu gisagara ca Bujumbura bategezwa kwinjira mu biro bahejeje gusukura ibibanza vyubatsemwo inyubakwa bakoreramwo nibishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu inyuma yo kugendera ibibanza bitandukanye ahamenyesha ko biteye isoni kubona igisagara cuzuyemwo imicafu. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi.
abarundi barakunda amakonje emwe mu kintu bakunda ubabwiye ikonje bararikunda cyane nta kamaro rero uko kwicara mu biro ndabakuye mu biro bose iyi ndwi itangura ni indwi y'isuku uwo nzosaga yicaye mu biro nije nzomwikurira ku wa mbere nzozunguruka igisagara cose uwo nzosanga mu biro nije nzomwisohorera abemerewe gukora abaganga bariko baravura nibavure abacamaze bariko bacimanza nibazice kuko nukugira ngo abene gihugu boroherwe mugabo uwo nzosanga mu biro yicaye duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikorwa bazosura mu biro nje kwirabira ingene isuku rimeze bamaramare nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko tugwana n'umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo agwaye korera ngo mbeko iyo korera avuye kuki ngo urumva ngo amazi ngo arakenye ngo amazi mabi naho wayikuye mu biro ukoreramwo wayikuye iwawe murabonye nk'ahantu hari ikidengeri c'amazi bagira ngo nugushariza kumbe naho guta imyanda kugira ngo ibatere korera mugamuhuye ngo wesoko ntagwara korera murayigwaranye none mubonye ahiva ivaho dukorera aho umuntu akuburira munsi y'urutara. Amakuru avugwa mu makungu. Abantu 61 nibo baguye mu isanganya ry'indege bakorotse mu ntara ya Sao Paulo muri Brazil. Iyi ndege y'imoteri zibiri yakorotse iri kirava mu gisagara ca Cascavel mu ntara ya Paraná mu manuko bwa Brazil mu gisagara ca Vinedo nkuko bivugwa ni kompanyi Vopas. Ino nkuru tukaba tuyikesha urubuga rw'iradio BBC. Nino kuri iyo nkuru duciye dusozera ko amakuru twariko turabashikiriza kuri Bonesha FM ariko abayafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Umugambwe Kodebu urashima ingingo zimaze iminsi zifatwa ku bijanye n'ubudandaji. Urunani rw'amashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike Piske Burundi rurashima ingingo irekurira abadandaza kuzana isukari ivuye mu mahanga. Nayo ba musitanteri b'amakomine Mpinga Kayove na Musongati mu ntara ya Rutana basaba ko amakomine barongo yaja araronka igice c'amafaranga yinjira mu bibanza vy'iratiro vya Karera na Nyakazu. Kuva kuri uyu wa mbere igenekezo rya 12 Myandagaro abakorera mu biro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura basabwa kwinjira mu biro bahejeje gusukura ibibanza byubatsemwo inyubako bakoreramwo nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ningwaha duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza Edith Dusabe ni General Konda yabashikiriza.